cinyibutsa hari umukobwa yigeze kumbaza ngo mbe none nk'ubu ngo kuzanye Buja Night Comedy ngo nk'ubu woyizana ngo waravuze ko uzofisa aba comedy ngo none ngo nk'ubu woyizana ngo hanyuma ngo twebwe ngo abantu ngo tuzoba twaje ugasanga aba comedy bawe ngo ntibikunze ko badutwenza je yamfashije ubu ndaza hari vraiment arihereza agacupa kama kavuga ati narareze kandi vyaragenze neza narakujije umuhungu wanje yarateye imbere kandi abizi yuko ntegerezwa kwama ndamushimira uko bukeye uko bwije ntavyo kubaka izina ivyo kubaka izina ntavyo narinzi yari just a joking navuga nti inyembe ntwenza abantu nyene vyonyene sinarinzi ko nzokubaka izina sinarinzi yuko nzokwinjiza amafaranga ako nakantu nyene gacamwe nyuko kavuga uti reka nitwikira ubundi dukoresha amafoto y'ibintu y'abantu y'ibibanza y'iki atari twebwe kandi kwa abantu deja kuri page niba bakene sinibaza ko bakeneye nguze kubereka ngo mahinduka n'uyu peut-être ko bifuza kumbona mugabo hari ababifuza kubona mahinduka kubona Drigo kubona Rutwitsi kubona Shazere kubona Gistekimu kubona Fulgencio kubona Mutabuzi kubona Blaise Tete n'abandi Kristo Tolao bibaho Burundi abamere ni benshi hari umuntu abavuga ati ndifuza kumubona uyu abantu benshi bifuza kwinjira muri no mwuga wo kwandika memes mugabo bakabura aho babihera peut-être akabona ati jenge ageje kuraba ivyo aba memeurs bandika ndumva ndi interested navyo ndumva mengo ndafise ndumva ndafise umuhamagaro canke impano yo kwandika bino bintu ndumva no bishobora reka n'abantu sine bakazina karibu nabwire ko ndabakunda cyane kandi ivyumva mutima nize kumeze neza cyane aho herereye aho bitameze neza nawe akomeze kwihangana vuba biramera neza anababwire ko ndabakunda abantu mwese umaze gukora partage mukaba mwana nakoze na subscribe kugira ngo mushobore kuza muraronka ibiganiro ku mwanya niba utarayikora banyarutsa kugira ngo uyikore uzohore uronka ibiganiro uko bigiye ko mwamaze kubona yuko imbere yanyu hariho umuntu ariko bade mbere kuza kumwakira reka amazina binginge mukore subscribe nukuri ndabasavye mukore subscribe ndabinginze muna partage ubusangiza bino biganira abandi kugira ngo mugende namwe muvuga ubutumwa ahandi hose yes ni Trezor Mingo mwavyumvise ndi nyuma ya kamera nk'umusazi ubimenyereye ariko kandi nyuma ya kamera uriko yatuma amajwi n'amashusho bashikira neza bamwitwa engineer Kaze Obe Arba ndetse kuri screen zanyu naho hari umuntu sinza kumuvuga nkuko je sanzwe ndamuzi nta muntu w'umugabo bavuga mu izina birumvikana umugabo arivuga reka rero ndamwakira kugira ngo acaza atwibwira mbega ni muntu ki tukira tuganire tugire fatane n'urugendo rw'ikiganiro guno mwanya wose sinakora musenda kwa kazina kari kuri Black TV ndakuramukije cyane bwana Mingo nizere ko meze neza cyane nongera ndamusa kandi n'abakunzi ba Black TV muri rusangi nizere yuko baryohererwa ibiganiro vyo ngaha nanje subenda bibasabe bagire a like comment ndetse bibuke kugira subscribe kugira ngo nibiganiro bikurikira bazoze barabibona ndashimye cyane kubona mwantumiye nitwa Mahinduka canke Mahindago ndahinduka turahinduka mahinduka barahinduka ati ndahinduka barahinduka n'ibindi bintu byinshi bimenyereye nka Mahinduka birumvikana mukimara kumva Mahinduka acibuka twatuntu twa niba ubona reka numve niba ubona muhiri wanyu utashe mwijoro bakagutera induru ngo atashe bwije tuzotumuza ubitahira mu gatondo nkanje uzosanga aho huguruye n'utundi tuntu twishi dushura kumviriza ukatwenga bakimuvuma birumvikana ariko Mahinduka birumvikana si ryo zina ryawe sinzi niba ndavyumvise neza ryo zina ryanje nyene zina ryawe bwite none vuze bwite ushatse uvuga iki ufite izina nk'umuhaje nitwa Trezor Mingo iryo niryo zina ryanje bwite bwite izina witwa wiswe niswe n'abavyeyi wiswe n'abavyeyi Mahinduka si ryo papa na mama banyise je nakuze numva bampamagara Lionel cyo yitungiye ariko maze kugera mu zabukuru ndavuga ati irifoke nanje nyene rekana yuko hari ikintu cyahindutse nanje
nditwa Mahinduka. Mahinduka. Yeah. Aciye ngira amatsiko yo kumenya Mahinduka, wafashe ingingo yo kwitwa Mahinduka gute kubera ko wahise muri no zina Mahinduka mu yandi mazina yose wari kwiyita mibari ngaho hanze? Ni kibazo kiba kigoye kubera yuko kwita izina ufatira ku bintu byinshi cyane. Ariko jewe nafatiye ku buzima muri rusangi abantu tubayemo n'imigenderanire abantu tuba dufitanye. Urabona umuntu aravuka agakura gatera imbere cyangwa gakena cyangwa kagira iki, musanzwe ubuzima nyene burahinduka, bugenda burahinduka buke ibintu byo kwisi nyene biguma bihinduka bihindagurika. Je nagenda fatira ku buzima bw'iwanje ukungene ntari nzi yuko nko muri kano kanya noshoboye kubamba ibujumbura, ukungene ntari nzi yuko umunsi uri izina hoshika nkazokwigurira ikiyeri mu mafaranga yiwanje. Ariko rero ndabona yuko ibintu uko buca ko bwira niko bigenda birahinduka. Akungene ntari nzi yuko nzoheza amashuri, kungene abagenzi biwanje ntari nzi ko twoshwana, ukungene nk'umukobwa dukundanye ntari nzi ko vyoshika tugahebana. Donc nkagumanye mbona ibintu uko wari uvyiteze siko biguma bihinduka. Kana je ubwanje vraiment ntabeshe ndahinduka, ariko je mpinduka neza simeze nkamwe. Ati je mpinduka neza simeze nkamwe, urumva ko ibintu byose birahinduka kandi birafite insiguro. Anyway, Mahinduka yaratanguye akazi cyangwa se yaratangiye urugendo kuba umumemere. Reka tubice ko gatoya urugendo rwo kuba umumemere warutanguye ryari mbega hoho wavyumvire gutegana ngo wiyumvire gutangura runo rugendo uziko rugoye? Haheze imyaka igera kuri 3 nkora kano kazi k'umumemere. Genda kita kazi kubera ko niko kantunze, akindi kintu nakimwe nkora ndi umumemere. Nandika nyene tujya dukuru dutwenza abantu canke duhanura tubigisha canke dutanga ibigezweho mwama mwabibonye. Muri iyo myaka 3 novuga ngo imbere yuko ndavyinjiramwo harabaye kiringo kigera nko ku mwaka wose ndi umukunzi wa memes, ndi nkurikirana memes, nkurikirana ba memere bagenzanje bari baratanguye uno mwuga. ndavuga nk'abangara ba Manyanga, ba Jospe n'abandi ngo dutwenge bahivye ntibindaba. Abo novuga ngo bari mubona kurikirana cyane mbere yuko ninjira muri uno mwuga wo kwandika memes. Hama narumvise inspiration, ndabona yuko ndi interested kandi ndabona yuko ndabishoboye, ndavuze ko naje nari umuguruguru, nkabona ndafise amajambo menshi atwenza iki, kandi no mu mutwe nkaba nize, ndavuga ati kameme mu mutwe ndihisha amajambo no yarondera, ndavuga nti ifo yuko ibi bintu nanje ndavyinjiramo. Naciye ndondera Ngara umutwitsi no kwita yuko ari pare wanje muri uno mwuga muri kano gakino. Hama yarankundiye aranyigisha kungene bandika memes. Mu nyuma aranamfasha, aransapotinga, arampuza n'abandi ba memere. Hayo n'umumemezi umukobwa yitwa Arsine Zoe, nawe navuga ngo yaramfashije cyane. Gutyo nanditse akantu bakamfasha gupartager, abantu baza barabikunda buke. Ndakreya page Facebook, Instagram, hehe barankurikirana. Gutyo nza ndatera imbere buke nubwo bitari vyoroshe kubera ko urumva ibintu byinjiyemo uri mushasha. Hari abagukritika, hari abakubwira ati arabaguca intege, ahubwo ati iyo talent sigwawe bihebe bivemo. Ariko nagumije ko ndapambana muri famille baranyanke, ariko ubunye nabo nyene baravyishimiye. Hati ama challenge nahuyimwo muri runo rugendo ni menshi cyane, ariko by the way nyuma yuko ugiye muri uru rugendo rwo kuba mu memere, aho hari byinshi wahuriyemo birumvikana, ariko hariho ibindi bintu bavuga ku ba memere na nubaki bavuga ko baravuga ko aba memere kenshi babahungu bakunda abakobwa cyane, cyangwa se abakobwa babakunda bigatuma baba profita. Wewe niwe baragiye muri runo rugendo rwo kuba umumemere, ushaka guprofita kubaka izina uzoza urakoresha nawe je nk'ibijamwo
ntavyo kubaka izina, ivyo kubaka izina ntavyo narinzi, yari just a joking. Navuga nti inyembe ntwenza abantu nyene vyonyene. Sinarinzi ko nzokubaka izina, sinarinzi yuko nzokwinjiza amafaranga, sinarinzi yuko bizonahinduka bikambera akazi, sinarinzi yuko bizompuza n'abantu, sinarinzi yuko donc nyene naye nka kujya k'umwana w'igitambambuga igitambambuga nyene nta kimwe abazi, nta kimwe abayinona. Rero mu nyuma niho vyagiye birahinduka, birampuza n'abantu, iki niki ivyo vyose nagenda avuga ivyo navyo vy'abakobwa. Mu bisanzwe muri rusangi abakobwa barakunda abantu bari populaire, barakunda abantu bazwi, barakunda abantu bakorera ku ma social media. Ivyo ndazi nawe wamwabibonye, barakunda abastar, barakunda nyene abantu bazwi muri rusange. Rero sinovuga ngo nabigiyemwe ari byo nshaka kabisa. Ego barakunda abantu bazwi ariko nk'abamemera iki ndakizi cyane kwawe ko ndafise abamemere benshi babagenzi banje, uri umugenzi wanje n'abandi bose n'abagenzi banje ba Mr Drigo n'abandi benshi, ariko abo bose ni inkuru zibavugwako, sije ndabivuga ariko ngo hanze abantu bavuga ati bamemere, mbonanye umukobwa wanje uri mu memere. Biragoye cyane yuko umukobwa w'umugenzi wawe babona ko mugendana, bo mubondana inda, bace baja guhiga undi muntu ukure bahera kuri wewe ufite ivyo bintu. Mwe muvyakira gute base nk'abantu babibayemo? Erega nkuko abantu babivuga niko nawe wo kwicara ukimvira nawe ukabivuga. Rero kuba babivuga ni just ni shwa y'umuntu nyene akicara akavuga ati hinge nanariza abamemere bameze kunuku. Ariko sinibaza ko ariko biri, kubera ko abamemere turatandukanye, umwese afise uko ameze, umwese afise ivyo akunda, afise ivyo yanka, ivyo ko ashobora kuba ukunda abakobwa canke bagukunda. Twese abamemere siko biri. Hariho peut-être abakobwa bakunda, hariho kandi n'abakobwa banka. Rero muri rusange numva biragoye gufatira ko kugira ngo ucuvuga ngo abamemere bimeze ukunuku. Ariko je ku ruhande rw'iwanje benshi tuba turabagenzi kandi reka n'abandi bose barabagenzi n'ababesto bose. Ikintu c'aba besto naco ni kindi tunyene gusara ukuntu tuba dufise famille, ukavuga uti abantu baraba stati yanje ni like my family, abantu bamfasha kugira like cyangwa commentaire ni family, ugasanga nyene muhuriye muri ubwo bugenzi. Kiretse des exceptions ushobora kuvuga uti ndafise umusheri, cyangwa ukavuga uti iyi ni timu yanje ikaze. Rero urumva biba bigoye cyane kugira ngo uvuge ngo abagukurikirana bose canke abo muzinanye bose ngo murafitaniye ubucuti bw'indani. Oya, hariho umuntu muhura tu gusa kugira ngo azozakurikirana ibikorwa vyiwe bivanye nuko peut-être agukunda canke agakunda ivyo bikorwa. Birumvikana bose mushobora kuba mwogirana ubucuti bw'indani, ariko production kineka tugisimba nta mumere numwe nigira ndakiganiriza ngakinyemerere bose bakata bambwira uko nyene bakamvunzirikira gutasi. No, jewe ari binyerekeye vraiment, je ndi mu bantu batamaramara, ni kibi nagikoze vraiment ndacemanga ati kinagikoze kubera imagine nk'ubu unye uri nk'umujene nk'akarorero wasambanye, dufate birashika wasambanye, icambere urumva wakoze icaha, deje usambanye ubukoze ibyaha bibiri, wiyumviriye gusambana and then urasambana, ivyo bimaze ko ibyaha bibiri. Peut-être bakaguhamagara nko ngaha kuri micro za Black TV ukacuvuga ngo je sindigira nsambana, kibaye cyaha kigira gatatu. Donc plus bandanya uvuga, plus bandanya ucumura, usanga bavuze, usanga wabeshe, wavuze ibidakenewe, wagize ikindi. Rero jewe basi ndagerageza nkoze ibyaha since nguma ndavyagrava. Nuje mu vyaga. Umbajije ikintu iki kibi wagikoze, ndabizi ko nagikoze, ico ni cambe nakoze, ndaca mvuga nti vraiment je nagikoze basi kugira ngo nemange rifasi melody uko uri cyaye kimwe. Birumvikana. Urugendo kuba umumemere, mbega nk'umumemere nkawe
biroshe cyane ko ushobora kuronka umukobwa agukunda vy'ukuri canke se mukundire vy'ukuri atavyukuma muvuga ibi nibi bimeze ukuntu bivaye nuko abamemere babafata. Biba bigoye ariko birashoboka, nka Jenny fatiyeko right now nyene tuko turavugana, ndafise umukunzi kandi dukundana kandi neza cyane vraiment. Rero biba bigoye na cyane cyane ku bantu, sinovuga ngo abamemere gusa, ariko reka mfatire ku abamemere comme tuba dukora ku ma réseaux sociaux. D'abord bufise abantu benshi, muri abo benshi haba harimo abagukunda, haba harimo abukunda, haba harimo abafana bawe, haba harimo nyene benshi cyane. Ariko d'abord ni question yo kuronka, kugira ngo utore umukunzi il faut yuko mwamuhuje mind, mwamuhuje ivyiyumviro, mukamutahurana. D'abord il faut ko aba ari umukobwa atahura domaine urimo, atahura yuko siyo contact yonyene yiwe utunze, atahura yuko ushobora kugenda mu rubanza kanaka, umukunzi w'ibikorwa vyawe akagusaba mwifotozanye, akagusaba mwifotozanye, cyangwa akagusaba uzogende mu rubanza rwiwe, ibintu byinshi nyene nk'ivyo. Rero mu gihe aba ari umukobwa ashobora kubitahura, gatahura domaine yiwawe, peut-être kanakwakira nyene ukuri, muri ico gihe ntaco buza utaja mu rukundo, nubwo murashobora gushwana nyene mubipfa nyene ibintu nk'ivyo. Ariko mu nyuma kungira kigarura, mu nyuma nyene akabitahura. Kuko ndibuka je barigeze kuntumira kuri micro za TV hano, ntiriwe ndavugira ngako yako ntibaturishe, barantumira tugatugana tujanye n'undi mukobwa, cyo gihe nari mu rukundo, tugana tujanye n'undi mukobwa. Uwo mukobwa byanavugwa cyane ko twaba dukundanye, ariko yari umugenzi bisanzwe. Ni ukujya kuntu usanga umukobwa ashobora kwitanga akagushigikira muri ibi na biriya. Tumaze kujana duca ducreate content yuko tuza kuvuga ko dukundanye, you know, yuko tuza kuvuga yuko ari umukunzi wanje, kandi umva ni ibintu byo kuri ekra biherera nyene ngaha kuri ekra. Twaragiye turakora ikiganiro, ndavuga ati je umukobwa namukunze vyahatari, umukobwa twavanye kure, ati umukobwa no muhiri wabo barankubise bamumpora, umukobwa arankakumpeba, ati je no kuri umukobwa turakundana sana. Umukobwa aca ndamugwa mu nda, ndamuha bizu imbere ya micro. Hewe ikiganiro gisohotse yarabaye intambara nje n'umukunzi wanje, kugira ngo ambabarire byabanje gukomera. Okay, ntabwo wigeze uyumvira ku mutima wujya mukunzi wawe mugire cyangwa se imbere yuko muja imbere ya kamera kubivuga ko ntabwo wigeze ubanze kumuteguza mbere ati ngira nze nkore kino kintu? Yarabizi yuko ibiganiro deja nkunze kubikora, nkavuga yuko ikintu cyagiye kuvyica cyane nuko uwo mukobwa baramumvugako. Donc baramumvugako, vyaravugwa ati Mahinduka arakundanye n'uwo mukobwa. Nawe nyene sinshimye kumuvugira ngaha, vyaravugwa barakundanye. Nawe nyene akaba yari yarigeze kumumbaza, none je ko mbona isi era ujya mukobwa aguma gupostinga, ujya mukobwa nini ibintu vyiwawe iki, akantu kose muvugana cha postinga, none hari relationship yawe hagati yawe nawe. Rero kome uko kuntu vyavugwa maze kuja tumaze kugenda, namubwiye ati je turagiye gukora ikiganiro kandi tugiye gukorana na wa mukobwa. Avuga nta ngorane, kubera ko yarabimenyereye yuko ngenda kuri micro nkakora ibiganiro, swate ndi je nyene, swate turi kumena n'abagenzi banje canke nabo dufashanya. Rero uwo mukobwa urumva iyo content nanje nta narinzi ko tuza gukora, kandi tumaze gukireye content cyane guca ndambwiye ngo urumva shungo dukoze content imeze uko nuko navuga atategeza hoza kubitahura, kubera yuko arabimenyereye. Hewe ikiganiro kimaze gusohoka niho naciye mbona yuko vyakomeye, vya bintu bitakiri vya bintu mbona yuko atagufata ibintu minenega. Birumvikana urugendo gwawe nk'umumemere ndetse ugenda urubaka izina cyangwa se ugenda urigarura n'imitima y'abantu ngaho hanze, uvyakira gute cyangwa se niyihe appreciation ushobora kubiha nkawe ubwawe, mbega bigusigira ikihe cigwa ukuntu ukomeje kugenda wigarura imitima y'abantu?
ku bwanje birampa courage yo gukora cyane, birampa courage yo gukora cyane kandi birampimbara kubera ko the more mbandanya ndonka abantu benshi the more cyambandanya ntera imbere kandi nkatera imbere haba mu kuduza izina ry'iwanje nk'amahinduka mbere ndetse no kwikorera yindi migambi yiniriya urubanza nama nakoze urubanza rwa mahinduka party abantu bakaza bakanshigikira rero muri ico gihe ndumva yuko ivyo nkora birakunzwe kandi birampa courage yo kubandanya nkora ndabona yuko ndashigikiwe ndamusavye genda ukore like sinibaze ko abayikoze kubera ko nabimusavye ahubwo ayikora kubera ko bimurimwo kandi yuko peut-être nivyo n'igikorwa mba nakoze kimuhimbaye foto mba nasohoye yamunezereye video canke project kanaka nubu ndizeye neza cyane yuko project nimirije gukora ya Buja Night Comedy abantu bazonshigikira kubera ko no kuva mu ntango nibo banshigikiye nubu ndabibasavye kandi no muri rusange baze banshigikire kandi baze ko bizogenda neza cyane. Yes, ati na project ya Buja Night Comedy izoba vuba bazagushikire. So ukijanye na mahinduka party na Buja Night Comedy ambega abantu bari basanzwe bakuzi nk'utegura mahinduka party bamenye yuko bihindutse bigiye muri Buja Night Comedy canke mahinduka party zohagoma mbere kuduza kwinjira muri Buja Night Comedy. Ni ibintu bibiri bitandukanye kuko mahinduka party ni novuga ngo ni project izokwamaho antake mahinduka afise kandi na famille yiwe rero ni project yatanguye muri 2022 haraba mahinduka party ya mbere 2022 harabi ya kabiri 2023 harabi ya gatatu 2024 plutôt 2024 niho habaye ya gatatu yatanguye 2022 2023 2024 rero ni project yo guhura n'abakunzi banje muri rusangi ntabari business ntabari kwinjiza amafaranga ariko ndashima cyane kubera ko ni project ibinatwara iba rimwe mu mwaka kandi ibinatwara uburyo bwinshi kuko harakenerwa sonorisation photography iki ni project bari mu mwaka ariko ni abakunzi banje muri rusangi nibo bayimfasha kuyitunganya bakanterera bakagira iki muri ico gihe ugasanga biragenze neza rero iyo nta kizobuza yama contrairement rero na Buja Night Comedy ni novuga ni business muri rusange ni business idashingiye no kuri famille yanje canke se ku bakunzi bikorwa vyanje ahubwo kuri entertainment y'u Burundi bwose muri rusange aba comedie abaririmbyi aba memeurs aba acteurs aba actrices bose muri rusangi aba MC nini muri Buja Night Comedy ucumva yuko bazoza bose bazoba bafiseyo uruhara bazoba bafiseyo icicaro kandi nkuko nabivuze atazoba ari business mu kwinjira bazoriha kunyungu zabo no kunyungu ziwacu nk'abayitanguje mbere kuza kwinjira ku kuntu abantu bazokwinjira ndetse no kuza bimeze ndashaka banze utubwire muri Buja Night Comedy be biteguye gute abantu bo kumva yuko ari kiye kintu kidasanzwe gitume utanguza Buja Night Comedy kubera ko turabimenyereye ibintu vya Buja Night Comedy hari bamwe bagiye barabigerageza mugo bititwa nkuko bafise kundi kuntu bari bavyitwa cyangwa se usanga turanabimenyereye mu bindi bihugu vyo ngaha duhana imbibe barafata umwanya bakagira amashow nkaya mbega we ninkiye ikintu kidasanzwe uvuga ati jenzanye ikintu kidasanzwe kandi nzohora ndabaha nk'abantu muzobona ko kino kintu kizoba ari ciza ndetse bifuza kugishikikira cinyibutsa hari umukobwa yigeze kumbaza ngo mbe none nk'ubu ngo kuzanye Buja Night Comedy ngo nk'ubu woyizana ngo waravuze ko uzofisa aba comedy ngo none ngo nk'ubu woyizana ngo hanyuma ngo twebwe ngo abantu ngo tuzoba twaje ugasanga aba comedy bawe ngo ntibikunze ko badutwenza
Yeah, Buja Night Comedy ni project vraiment maranye imyaka itari miki. Imyaka igera kuri 2 ndiko ndayitegura ndiko ndayipanga. Mugabo nubwo gerageza kucumva gusa kwizina ukavuga uti Buja Night Comedy. Urumva ko ni ikintu ni project ndende. Ni project izokwamaho. Ni project isaba imitahe myinshi kuryo bwuko ushaka kuvuga uti asha mahinduka vraiment. Nyimba tara ama sponsor ariko arakura handi hana. Ati nyamba yo bayagiye kuzimu ibyo bintu ntavyo yoshobora iki muganzo bishobora kandi nta sponsor nimwe irimo ndabivugiye kuri micro nta muntu yoba yaguterereye miliyoni 2 ushugenda kuvuga ngo nta sponsor irimo yo kwirenza uwo muntu rero nshatse kuvuga ngo wari wavuze uti abantu benshi baravyipfuje biranka ati mbe ndetse no mu bihugu bibanyi muri Kenya barafise Church Hill Show muri Tanzania barafise Chekatu mu Rwanda barafise Genzi Uganda hose biriyo ariko mu Burundi sikuvuga yuko natwebwe tutabishatse sikuvuga ko tutabishatse sikuvuga yuko atabantu bipfuje kubitanguza sikuvuga yuko atabantu bafise amafaranga bashatse kuinvestisa no bariho kandi benshi rero musanzwe ikintu ni amafaranga ni vyose ariko ntakora vyose akanda kunze ukavuga amafaranga ni vyose mugabo ntakora vyose amafaranga urayagira ibintu bikagupfana uyafise nyene ibintu bikagupfana daboro ilifo kubanza kuronka abantu rero je nari nshatse kuvuga ngo Buja Night Comedy the way you organize nta buryo na bumwe ishobora kuzosubira inyuma wakivuze neza hari abantu benshi baje baraza ko yandi mazina naje nyene ubwanje ndibuka ari byo twagiyemo nandi ba comedy bakomakomeye narinze kuvugira ngaha mugabo ikintu cyambere cyagiye kuvyica uyu munsi twarakorera mu Kamenge uribaza uyu munsi twarakorera mu Kamenge nka comedy stand up nyene byari bifise amazina yavyo vyitwa next time tukaje tugenda gukorera mu Kanyosha ubukurikira kandi tukaje tugaje dukorera mu Kigobe warashaka n'abantu bakavyitabira bo mu Kigobe nimba twakoreye mu Kigobe abari Ozarantour bakavyitabira nimba twagiye next time tukatuja mu Carama abari mu Carama bakavyita organisation muri twebwe comme ari ikintu kiri eternel ni ikintu je nitwa vraiment ko kiri eternel kuko ni ikintu kizokwamaho uko bizogenda kose ni ikintu kizokwamaho ni ikintu abantu bazonezerererwa ubu benshi nibarabitahura n'ubundaza bariko baradukurikirana peut-être ko bamaze kubibona isi era mugabo bavuga ati kini giteramo peut-être nye kizoba nkako uvuga uti hariho giteramo duteguye muri sama rero twese ko bizoba bimeze ni ikintu kizokwamaho hazo hariho umugwi w'abakomedie bagiye batandukanye kandi benshi cyane bajejwe kubatwenza hazozo wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane hama gushika babihimbarigwe abantu baryoherwe baje muri modo hazo hariho aba invité bari speciale uyu munsi nimba haje umukomedie ejo hakaza mu influencer ejo hakaza umuririmbyi hirya ejo hakaza umupastori hirya ejo nukuvuga ngo kizo hari ikintu kiri ouverte ku bantu bose mu madomene yose muri entertainment mu burimyi n'ubworozi mu budandaji tugatumira nka Sioni nka Karole nimba ari umuntu avuga ati je ndakeneye kuzobona Sioni akaza muri Buja Night Comedy nkuko umutumira kuri micro za Black TV kamubona maze abantu bakamubaza ibibazo bikaryoha bizo ari ibintu abantu bishimiye rero kuri ico kibanza nico nako ndavuga ko twebwe imbere yuko twiyumvira uno mugambi ikintu cyambere je navuze ngo mu bintu byose twaciyemo ikintu nawe cagiye kiravyica ni kesyo y'ikibanza uguhindagura ibibanza ikiniki ukutagira ibintu hegiriye ugasanga uyu munsi turakoze ejo ntidukoze tugarutse nko mu mezi nk'atatu twerese uko bizoba bimeze twe ikibanza uno mwanya nyine tuko turavugana twaragifashe kibanza twaragifashe wanashaka mu kiringo cy'umwaka wose ahantu twafashe kibanza
hajya ku muganuro duganye gato hajya kuri clinique Prince Louis Gasore ahantu twafashe ikibanza twararishe umwaka wose kuryo buko dimanche igeze nta kwibaza ngo iki niki ni ku kabare mugabo kuri uwo munsi ntavya kabare bizoba bihari inzoga nitwe tuzozidandaza muri Buja Night Comedy umuntu nubwo azoza nk'aya masaha umuntu nubwo azoza mu gitondo wanashaka shaka saa 10 canka kaza saa 9 azobazi yuko aho hantu ni nkiwe yaba mu invite yaba umuntu aje muri Buja Night Comedy aje isaha yose azoshaka comedy dimanche twarayifashe ntitwayifashe mu ijoro gusa twayifashe kuva mu gitondo ku buryo bw'uko umuntu aje ashobora kuyicarira akavuga ati aha uyu munsi ni wacu yisange nyene nko ari famille atavye kuvuga ngo iki niki ngo hari umuntu ngo aza kumugora aza kumusohora oya rero bizoba bimeze neza urumva ikibanza twaragifashe iki niki abakomedi barahari abazobakira abasereva aba protocole abacungera umutekano bazoba bahari zari ibintu bimeze neza cyane kandi abazobizamwo bose bazobifilinga bazobikunda bazokwiyumva nkuko ari wabo wanashaka ko tuzobafata neza cyane ya ati bazokwiyumva nk'iwabo mbega kubijanye na organisation ya Buja Night Comedy mwarimvire ikintu kijanye no n'abantu bazoba bahaje nk'akarorero nk'ubu ndavuga nko kubijanye n'ibinyobwa ashobora kuza akaba ariho abafata urukanywa baje bagafata urukanywa icupa rya mbere rya kabiri kubijanye nuko agenda arahinduka mu mubiri mbega mwari bimvire kubijanye n'umutekano waho ho bizoba bimeze gute mbere kuza kunyishura mbega Buja Night Comedy izoba ihora itangura sangapi ihere sangapi ko tumise kazuba ari chaque dimanche uranyibukije hari umuntu nabibwiye mugabo peut-être acayibaza yuko nabandi ko ndamubesha nabwiye nti muri Buja Night Comedy tuzoba dufise tuzozana umuganga kuko twe twiyumviriye urumva ikintu kizokwamaho ifo yuko tugira mu impande zose nyata akantu na kame kagenda nabi ku buryo bwuko akana kari ko kose kaba kari ku murongo rero umutekano uzobuhagaze neza cyane tuzoba dufise abadufasha gucungera umutekano aba bodyguard batembera isiyera kugira ngo abaje muri Buja Night Comedy ntihabe imishwano na cyane ko tuzoba turi famille imwe ikindi naco hazo hariho n'umuganga nyene peut-être azi presque ibintu nka vyose novuga ngo umuganga mu specialiste atari kuvuga ngo mu specialiste muri iki kimwe basi ashobora kuzo intervena mu gihe abaye kagorane kanaka imbere yuko umuntu tumushikana kwa muganga peut-être nyaka dufasha umuntu yagize ikibazo kiniki tumufashe gute kabidufashamwo cyane yuko bizari ibintu vy'umunezero umuntu ashaka kuzotwenga hamwe peut-être no gusarara gasarara mbega tuzocha tumufasha gute umuntu ashaka kuzovuga ati ndakenya akanyobwa mu mutwe bigacangana umva uvanze akanyobwa ukakavanga n'umunezero twari umunezero ugetse ku wundi rero nawe nyene byashobora kugorana mbega bizogenda gute ivyo byose so kuvuga ngo twabiciye ku ruhande oya ahubwo turafise abazoba babijejwe avuga ati uwo muntu none ko bimeze nkuko tumufashe gute bigende gute bazoba bahari mu mpande zose turazi ko umuntu azoba yicaye ni akenera gutuma akanyobwa ntazo cahaguruka ngo agende kuko koca kaba kajagari sare yose usangira ikirahaguruka uruja n'uruza oya tuzoba dufise abakobwa n'abahungu bari muri protocole bari mu vyo guserva bashaka gutembera isiyera ata bintu by'akavuyo kuryo bukaciye ushaka kumubwira uti je ndakeneye agafanta ndakeneye urukanywa ndakeneye agasongo iki niki maze asimbe akakuzanire wibereye mu kibanza cawe kugira ngo umutekano wazo gumeze neza nawe wisante yareze maze ubandanye witwengeranye nkuko tuzatwabitunganije urakoze cyane mbeko tuva kuri Buja Night Comedy reka tugusaba tubwimbe Buja Night Comedy zoba ryari izotangura igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu nyene
plutôt murantunga izotangura igenekezo rya 22 z'ukwezi kwa gatandatu le 22 juin uno mwaka nyene murumva hageze hasigaye iminsi mike cyane hama izo nkuko nabivuze izobera hariya ku Muganuro bar haruguru ya ni muri centre ville haruguru ya Stella Matutina haruguru uduzo karenga kuri clinique Prince Louis Gasore hama izo ziraba chaque dimanche misi yose kwa Mungu abantu mukeneye muzoza murateramira karibu cyane mumenyane n'abantu benshi mwicare muryoherwe ku mafaranga make cyane kwinjira zo ari 5,000 ahasanzwe n'ibihumbi 10 muri VIP urumva ni nko ku buntu hama turatangura kuva igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo kugera igihe cy'isaha 5 z'ijoro ariko si ngombwa ngo uzotahe isaha 5 bashaka kuza igihe cy'isaha 12 kavuga uti ndabona yuko biraza kungora nta hakure canke niki ugashobora gutaha nka saa 3 nubwo utasa 2 uzomaze gutwenga akatari gake. Yeah, of course. Yeah, birumvikana kabisa aruzoba ari umunezero ko yuko naje niho nzoba nibereye as trésor mingo. Thank you. Yes, birumvikana rero kacutse tubandanya mbega ugendwa nk'umumero umva ko bafise vyinshi wagiye uragerako ariko umubano wawe ndetse n'abantu wo wifashe gute ndakunda kuvuga hari ibintu nigize kumva rafa passé abantu batamenye ushobora kubibabwira sinzi kushobora kubibabwira gusa je nyara bikubaze nkaje ndavyerekeza ku mubano wawe n'abantu abamemere benshi nimukunda kuyerekana imbere y'ama TV nimukunda gusohora amafoto yanyu ngo tubabone tunajya burya buntu bamwanditse gusa ukandika ko mahinduka ko barahejeje mbega ajya amafoto yo y'umukoresha muyakura hehe ho mubigenza gute ni kibazo ciza cyane peut-être tuzogira ko tunatanga n'impanuro nyene kwa memeurs muri rusangi ba memeurs biwacu muri rusangi rero warubajije uti ntidukunze kwiyerekana isi era kumbuga ngurukana bumenyi peut-être ko n'imanza nyinshi tudakunze kuzitabira biteramo iki niki akime mu bibituma nako uno mwuga w'iwacu mu bisanzwe no mwuga w'iwacu ukeneye ibikorwa by'iwacu gusumba twebwe. Yeah. gusumba amafoto yiwacu canke ama video yiwacu kubera ko twebwe ntidukorera mu ma video nubwo twoyakora ntidukora yiwacu ntidukorera mu ndirimbo ntidukorera mu kiniki ntidukorera muri comedy zo kuvuga canke zo kwactinga naimvuze ngo uno mwuga wiwacu ukeneye ibikorwa by'iwacu gusumba twebwe gusumba amafoto yiwacu canke se ama video yiwacu rero ni kimwe mu bica bituma tubonekana gake cyane gashoboka kubera ko nk'akarorero nk'ubu nka jewe nk'amahinduka icambere amamimzi nkora sinkoresha foto ziwanje ego ndashobora gucishamo nkavuga ati uyu munsi reka nanje nitwikire nanje uyu munsi nkakoresha ifoto yiwanje nkakora memes ziwanje mu mafoto yiwanje mugabo akona kantu nyene gacamo nyene ukavuga uti reka nitwikire ubundi dukoresha amafoto y'ibintu y'abantu y'ibibanza yiki atari twebwe kandi kwa abantu deja kuri page niba bakene sinibaza ko bakeneye nguze kubereka ngo mahinduka n'uyu peut-être ko bifuza kumbona mugabo hari ababifuza kubona mahinduka kubona Drigo kubona Rutwitsi kubona Shazere kubona Gistekimu kubona Fulgencio kubona Mutabuzi kubona Blaise Tete n'abandi Kristo Tolao bibaho Burundi abamere ni benshi hari umuntu abavuga ati ndifuza kumubona uyu rero muri ico gihe umva nukurondera ubundi buryo usanga biba bigoye kugira ngo uze gutora ifoto yiwawe ugende kuyipostinga kuri page sivyo bakumenyereye ko bamenyereye ko andika utuntu dutwenza ugashira akazina kawe tugusa hamuka bahereza ibikorwa mugabo ababa batuzi benshi cyane ni ababa batubona kuko nkabo tuba dufitanye ama contact ugasanga muraganira akakubwira ati mifoto yawe ndakubone canka ati je ndashaka uzokubona dupange appointment tuzohurire aha dusangire moya tubonane ndifuza kwifotozanya nawe ndifuza agafoto turi kumwe abo nibo bantu bavuga ngo chakara abastati zakabona wipostinze abo nibo bantu biba byoroshe yuko batubona ariko nkuko nari nabivuze je nk'impanuro notanga muri rusangi kuba memeurs bagenzanje nuko actually biriko biraza
hasigaye gusa yuko twimprovinga tubikomeza tukaza turerekana amafoto y'iwacu kenshi gashoboka kubera yuko mwama mubibona ari abantu batwitura tukabamamariza ibikorwa ibi n'ibi na biriya mwamubona bakijaja ba Elfa Burundi ba Edikutire n'abandi rero abantu nk'abo batwitura mu bisanzwe wewe ntabakuzi nkuko wabivuze wewe ntabakuzi abaje ati mpa inimero ya Mahinduka minimero ya Ntwari Credit minimero ya Manyanga minimero y'umumemere kanaka ugaca usanga nk'umuntu peut-être amuhaye itariyo sivyo amuhaye nimero itariyo je vyarigeze gushika ndabivuga ko yako ndabizi amuhaye nimero itariyo arashobora no kumuha amafaranga ngo azomwamamarize mu ugasanga uwo muntu sinumumemere urabona ubu escrow bwaragwiriye wanashaka ugasanga amuhaye nimero y'umugenzi wiwe kacamubwira niwe Mahinduka ego nije Mahinduka peut-être namusabye ni photo arayimuhaye muga kubera ifoto yiwanje ntarabona ni lepar muri ico gihe ugaca usanga akazi arakamuhaye muga akamuhaye ku izina rya Mahinduka muga je Mahinduka ndi ngaha nta nivyonzi kubera gusa kesho yo kutagira iki yuko ifoto yiwanje itamenyekana abantu benshi banzi yabazi bikorwa rero bagerageze baze barasohora amafoto bagerageze vraiment barasohora amafoto bamenye ati Didas comedian nuyu bamenye bati umumemere yitwa Poliso nuyu komsa amusavye ifoto ati ni wewe a Poliso ati mi foto yawe akaca yimuha komsa bisha bigenda neza bareke rero kuza baraturira ko ku mazina yiwacu yaratuvunye birumvikana abitwa Mahinduka rero cyangwa se Mahinduka nari mazina menshi yahawe n'agakino birumvikana nk'umutwenzi abicisha mu kwandika wagiye kwategura maybe no kudutwenza bicishije mu kuvuga birumvikana yuko utazoha bazoba adakunda kunezerwa so Amahinduka two turagana ku musozo wa kino kiganiro ashaka kuba maybe ufise akantu nk'impamba ashaka gutekerera nk'abakunzi bawe bakunda Amahinduka cyose bakunda ibikorwa vya Mahinduka arafise akanya kabese kugira ngo ushike kubabwira thank you so much ikintu cambere kambanze gushimira abantu badukurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango kugera uno mwanya nyene tuko turavugana ikintu cambere kwari kubasaba abantu bose badufashije baduteye iteka bagakurikirana kino kiganiro please dropping at least one comment ngaha kuri Black TV badusigira aga commentaire kamwe basi bazaba bakeneye cyane kindi naco bakole subscribe please kugira ngo ibiganiro bikurikira bazobandanye babibona akindi naco ntibisangize umunezero ndiazi baryohewe ndabizi wewe nyene uri kurikirana kino kiganiro ndazi waryohewe rero ntibisangize umunezero please share kino kiganiro gerageza gisangize abagenzi bawe gitware link uhereza abagenzi bawe kuri WhatsApp kuri Facebook n'ahandi agiye tandukanye uzobukenuye cyane ikintu kimwe nashaka gusigira abakunzi banje n'abakunzi ba Black TV muri rusangi hari abantu benshi bifuza kwinjira muri no mwuga wo kwandika memes mugabo bakabura aho babihera peut-être akabona ati jenge ageje kuraba ivyo abamemere bandika ndumva ndi interested navyo ndumva umengo ndafise ndafise umuhamagaro canke impano yo kwandika bino bintu ndumva no bishobora kandi ndavyifuza rero barahakaze twese twabigiyemo ntitwavyizanyemo giturumbuka abantu baradufashije nayivuze yuko je hari abamfashije Ngara Arsine Zoe abona bamfashije kwinjira muri no mwuga kandi murabona yuko vyarakunze vyagenze neza rero abavyifuza bose barahawe ikaze vraiment tubigishe ku buntu kandi tubigishe ku buntu twongere tunabafashe kugeza gutera intambwe mu bisanzwe tubafata ukuboko kwako biraryoshe kumva ati nkundazi umuntu je yamfashije ubu ndaza hari vraiment arihereza agacupa kama kavuga ati narareze kandi vyaragenze neza
narakujije umuhungu wanje yarateye imbere kandi arabizi yuko ntegerezwa kwama ndamushimira uko bukeye uko bwije. Rero abavyifuza barahawe ikaze muri rusange. Ikindi kintu naco nugusaba nkuko nanje ndi umumemeur muri rusange badushigikire abamemeur badufashe kugeza kure ibikorwa by'iwacu kuko hari abantu benshi babikunda ndabizi. Hari abantu benshi batwandikira bavuga ndakunda ibikorwa vyawe. Hari abantu benshi mu ma commentaire badutera intege I know. Rero badufashe baze barageza kure ibikorwa by'iwacu kugira ngo twe dutera imbere ku ruhande rw'iwacu kandi duteze imbere n'Uburundi bwose muri rusangi. Mwama mubona yuko hari abantu benshi bageze kure kubera abamemeur. Hari abantu benshi batwitura tukabamamariza avuga ati abamemeur barakurikiranwa tujya tuntu bandika. Abantu benshi baradukunda. Ndanatumirira abifuza ko twuba aba partenaire nabo bakatwitura. Hari abantu benshi baba bafise ibintu bakora. Bavuga ati nifuza kuvyamamaza, nifuza ko bigera kure, nifuza kudandaza, nifuza kumenyekana, nifuza ko indirimbo yanje kwiki bigera kure. Rero barahawe ikaze bitura abamemeur bagiye batandukanye bose barashoboye vraiment muri rusangi kandi barakurikiranwa. Icanyuma nohereza ko no kubatumira muri Buja Night Comedy nkuko nabivuze. Mwese muri rusangi muzoze kunshigikira, dushigikire entertainment yo mu Burundi, dushigikire abanyempano na cyane abakomedie bo ngaho iwacu mu Burundi. Twiteze imbere, duteze imbere Uburundi bwacu, duteze imbere East African Community, duteze imbere Africa, duteze imbere n'isi yose muri rusangi. Thank you so much. Yes, we are ciao.